ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro Visage de Femme. Uno munsi umupfasoni tugira ngo tuganire n'umupfasoni aserukira imbere y'amategeko Fondation Uwiragiye. Iyo fondation ikabifasha abana bafise ubumuga bwo kutabona. Namwe bashitsi ndabahaye ikaze mu kiganiro nkuko nari mpejeje kubimenyesha mu kanya. Turi kumwe n'umupfasoni Uwiragiye Sylvie aserukira imbere y'amategeko Fondation Uwiragiye. Mbega sinzi ko umwidondoro wabaye wose hari ico mwoba mushaka canke mwipfuza kurenza ko kuri uwo mwidondoro? Murakoze, nkuko mubivuze nitwa Uwiragiye Sylvia, nkaba mu mama mfise umutware umwe, ndubatse neza n'ibibondo. Yego. Ngaha muri studio turi kumwe kandi na Gordien ni mubona akaba ajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri Fondation Uwiragiye. Ndabaha ikaze mu kiganiro. Murakoze kuduha ikaze muri kino kiganiro. Nitwa Gordien ni mubona, nkaba nubatse. Ego ngira kugira ngo twinjire neza mu kiganiro mwobanza mukatubwira mbega nigiki coba carabatumye gushiraho iyo fondation? Iyi fondation novuga yuko wari umutima w'ikigongwe, umutima w'impuhwe. Jewe nakuze nkunda abana batabona, ndababonye narumva ko ndabagiriye impuhwe, canguma rero ndiyumvira mu mutima ingene nzobafasha kugira nabo babe abana nk'abandi. Yego. Mbega none iyo fondation ifise abana bangahe? Na abana baje bava mu mihingo iyihe? Na bafise imyaka ingana gute? Murakoze cyane. Twebwe dufise abana bato bato n'abakuze guhera ku myaka 5 shika ku myaka y'umwana ahereza k'amashuri, ko ishuri ryacu rihereza mu 13 nk'ishuri nyene nk'irya hano iwacu mu Burundi uko ritunganijwe nako niko ritunganijwe. Rero abo bana ntibabona n'abandi babona bukebuke 107 kandi bose baba mu kigo bamerewe neza, turabagaburira tugakora n'ivyo byo kubavuza n'utundi dukorwa two mu kigo. Yego. Nagire mbaze ujejwe kumenyesha amakuru muri fondation. Narabonye ahantu yuko mufise icivugo kivuga ngo j'ai perdu la vue mais j'ai une vision. Mwogisigurira abariko barakurikirana ikiganiro iyo ntumbero mwihaye, ico civugo kigomba kuvuga iki? Murakoze cyane. Ico civugo mu Kirundi twavuga ko gisigura kiti naho ntakigira amaso ndabona kazoza imbere yanje. Ni kuvuga naho ntabona ndumva muri jewe ko mfise kazoza imbere yanje. Ico civugo rero ahanini kiratanga umwizero ku muntu afise ubumuga nk'ubwo, kandi bigahurirana n'intumbero y'uwatanguje Fondation Uwiragiye. Akaba turi kumwe hano mu kiganiro kuko agira ati impuhwe n'urukundo nivyo vyantumye numva ko notanguza fondation iharanira ineza y'abana bafise ubumuga bwo kutabona. Intumbero nyamukuru yo mu muryango wacu dushaka gushikana kuri abo bana ni ukubabera urumuri, tukababonera aho batabona. Niyo ntumbero ya mbere nyamukuru twashatse gukora. Ibikorwa byo kubafasha ni byinshi, ariko na cyane cyane ico tubaha ni ukubahumuriza, tukabereka n'ubwo bahumye ko indani badahumye, tubaha ibyizigiro ko bashobora guhumuka. Uko guhumuka rero si ku maso gusa, no guhumuka ku mutima. Nico gituma twebwe twashizeho iryo hangiro ko tuzobabera ijisho, tukababonera aho batabona, kandi tugahora turi hafi yabo kugira tubahumurize.
ico civugo ni ikintu gikomeye cyane nanje cankoze ko aho nakimenya nkakibona aho canditse kuko ngira ngo abana bafise ubwo bumuga bwo kutabona bakunda kuba bakumiriwe naho ntabona ndafise intumbero y'ubuzima bwanje sindi umuntu w'uguta ndi umuntu nanje mfise akazoza nk'abandi ego urongoye ikigo fondation yavuze ivyerekeye abo bana imyaka baba bafise naryari babakira mbega bo bava mu mihingo yose bose murabakira mu kigo abana twakira muri fondation iragiye bava mu ntara zose zigize kino gihugu c'u Burundi nta uragaragara avuye hanze y'igihugu afise ubwo bumuga bwo kutabona nawe nakwije ibisabwa twomwakira kuko ineza ntikumigwa ineza ishika hose rero dutanguranye abana bashika 13 bava mu ntara za Kirundo, Muyinga, Ngozi, Kayanza, Karusi na Mwaro ariko kuno mwanya ku myaka 5 fondation ikwije irengeje ubu unye intara nka zose ziriko ziraserukirwa zivamwo abana benshi bafise ubumuga bwo kutabona kandi baza guhurumbira kwiga ku ishure Pen Blind School riri muri fondation iragiye kuko fondation iragiye gitangura ubwa mbere uwayitanguje ntiyabona ko bizogera ku rugero rugezeko abana bigira hamwe nta shuri ryari rihari mbere rikwirikiranwa na leta n'ubushikiranganje ngo bubimenye bigira hamwe bagahabwa inyigisho saa sita ikeze baca bagenda bagafungura bagaca baryama ariko umwaka wa 2020 haci hategwa intambwe yo gutanguza ishure ryitwa Pen Blind School niryo shuri rero rihari umwana wese aje abazi ko aje kwiga ubwa mbere kwari kubakira gusa ikigo kibakira ikabashira hamwe Yego. mu nyuma biribonekeza yuko hakenewe yuko abo bana nabo bo kwiga yego ko baba bafise ubushobozi bwo gushobora kwiga gira mu mutwe baba bameze neza ubwa mbere wabitanguje mama fondation iragiye zari impuhwe ubona ko arizo kwakira abo bana bose bafise ubwo bumuga bakaguma ngaho mu kigo ariko uko intambwe yagiye atera umwana bamaze kubona ko umwana afise ubwo bumuga nawe mu mutwe akwije ashobora kwiga gahiganwa n'abandi bana aca atanguza iryo shure rero kuyu mwanya rero abana bose baza bakigwa bavuye mu ntara zose zitandukanye duhora tugira amatangazo atandukanye abavyeyi rimwe na rimwe fondation ikarungika umugwi mu ntara zitandukanye tukandikira makete ababura amatare bajejwe intara kugira ngo aho hantu hose hari umwana afise ubwo bumuga hari umuvyeyi yamunyegeje abona ko ataco yovamwo ataco yoshobora kumumarira tukagenda tuduganye n'abandi bantu fondation iragiye yigishije kaminuza bafise ubwo bumuga bwo kutabona tubereka tutiraba akaroro kuyu ariko ariga kaminuza kandi atabona namwe uwo mwana mumuzanye arashobora kuzoshika aho uyu ageze rero muri rusangi abana bari muri fondation bose uwiragiye bafise ubumuga bwo kutabona nka benshi intara zose ziraserukiwe ntituraba ngo idini ngo n'umukatolika canke ngo n'umuprotestante n'umupantekoti aho umuntu wese asengera arakigwa atakintu na kimwe gisabwe kugira tumenyane ibyari byoroshye kwa je nari nsanzwe mbi Bujumbura je nanje kwa nari narahevye ishure maze guhuma ibintu byo kwiga kera nari navyikuyemo mu mutwe ubundi muntu rero yari yatumye ati ntibazombonera abana batabona uzoza unyandikiye niwe yaciye anyandika mu bandi bana bari banditse narihanda hamarizo tariki zine zigeze niho twaca tubona nawe rero jambo nakunze muri iki kigo ego nari muhira haraza abantu batubwira ko hari umuntu akeneye abana batabona abashobora kuja kwa muganga bagakira akabavuza bagakira aba bidakunda nabo akabigisha nanje rero nabaye muri aba bantu bavyumvise uwo muntu turamubona baratubwira nyene yuko tuzomanuka ico gihe ari tariki zine hari mu kwezi kwa kane hama turaza ku ishuri nyene turiga abo byakunze ko baja kwa muganga baragiye gusa twe
je ntabwo nagize chance yo guca nkira, ubu naciye mbandanya niga. Twe twaje duturuka mu ntara ya Ngozi, komine Busiga, zone Rukeco, umutumba Kavumu, niho twaje duturuka. Mama Fondation yankuye muhira, najewe yanzanye itariki 4 z'ukwezi kwa kane, ambwiye ko nje kuyiga. nagomba ngaruke gato kuserukira imbere y'amategeko, kandi ari we yashizeho n'iyo fondation Uwiragiye. Twumvise ko mwabitewe n'umutima w'impuhwe w'ikigongwe, mbega mu kibano aho muba mwaravuze cyangwa mwarakuriye, mwarabona abana bagendana iyo ngwara yo kutabona neza n'ingene bafatwa? nageze kubona umwana umwe atabona mu kibano aho twaba, nkabona yuko uwo mwana baramunyegeza ku buryo tutashobora kumubona ko tugiye kumuraba, uko yaba ari umwana yahebwe, ukabona kababaye, bamusigira utwo kurya mu nzu, ntasohoke, ibintu byose yabikorera aho mu nzu. Wumva urabona ko ari umwana ateye ikigongwe kandi ababaje cyane. Mama rero mu by'ukuri maze kubaka niho nagiye ndabikurikirana neza, nkagenda nababona uko nafasha abo bandi nk'abana bo mw'ibarabara, nakunda kubabona. Ariko ushikiye umwana afise ubwo bumuga, urabona ko n'abandi bamusunika bamuhinda nk'uko ataca amaze, kurumva ntabona. Ubwo wahereza rero abo bana uko urabafasha hakiri ujya abona, ukabona rero ko wa mwana tabona ateye ikigongwe. Ntama ngenda ndiyumvira, mbega kugira umuntu afashe umwana atabona byogenda gute, canke no bitanguza gute? Numva rero ni igikorwa kinini cyane kandi gisaba no kwiyumvira. Ntango rero kuvyiyumvira neza ko nobishira mu ngiro 2014, hama ndabishira mu ngiro neza 2018. Mugabo sinari mfise iyi ntumbero mvuga ngo nzobigisha, nta buryo nabona, sinumva n'ingene nzobikora. Muganga avuga ati jewe tujya two kurya mfashisha bajya abana bakomeye, nzodufashisha abana batabona. Nkiyumvira mbega nzobikora gute, bizogenda gute, umugabo azonshigikira, abana mfise bo bazovyemera? Hama niho nagerageza ndamusaba, nambwira jewe nabonye abana batabona baranteye ikigongwe gose, tubinyemereye nobashira mu kazu tukaza turabagaburira twabegeranije hamwe, tubaho two kurya tukabiza kuririmba. Ati ivyo numva ko nobishobora. Hama ndabegeranya ndabashikana ko yari yanyemereye. Mugabo maze kubashikana rero nsanga ntushobora gutunga abana 10 na bangahe canke 20 bari ahantu bugaraniwe, badashobora gusoma, kwiga kwandika. Canangura rero kwiga ingene nzobigenza. Yego sinari mfise umvuga uburyo burengeje cyane, mugabo uko nagenda batunga navuze ati ahubwo nagiye ngira umugisha, naca ndonka bamfasha bakampa ivyo kurya bikeyi. Nditura ubushikiranganje bumwe Solidarite, ubushikiranganje bwo gushigikirana, baramfasha badatangura rero baramenya, bakampa umuceri mukeya n'ibiharage. Mugabo iyo misi yose 2018 2019 nafashwa n'umushinga nayo wanje gusa, na societe yiwe akoreramo, akaba ari bo bishariza kumfasha muri vyose, haba kurya, kubavuza, kuko naciye ntangura n'ico gikorwa co kubigisha. Ariko urumva rero kugira utanguza uwo mwana cari igikorwa kirekire, udashobora kwifasha mutagiye inama n'umutware kugira bigende neza. Mbega ubu fondation yagiyeho ibikorwa iriko irashira mu ngiro nibihe kugira ngo ifashe abo bana, umva gushira abana hamwe, kimwe gikwega ikindi, cyakenera gufungura, yafunguye akeneye kwiga, akeneye guheza, akeneye kuvuzwa. Mbega mutubwira fondation Uwiragiye iri ku kivi
ibikorwa bitandukanye mukorera abo bana n'ibihe? akaruno hera ko murabona ko fondasiyo iragiye iriko irakora mu kwerekana kumenyekanisha impano zitandukanye z'abana ireze bafise ubumuga bwo kutabona. Aho turaheruka gutunganya nk'ibiteramo bibiri byatunganijwe n'abana bari muri fondasiyo iragiye. Harimo umwe yitwa Terence yakoreye igiteramo muri fondasiyo iragiye, naco benshi barabibonye. Hari igiteramo naco giherutse kuba itariki 21 nacone barabonye ko abana iyo batashizwe inyuma ngo bakomigwe bafise umubu kutabona ko bashoboye. Ivyo nibiza vyiyongera novuga ku yindi migambi ikomeye fondasiyo iragira ikirarangurira abana bafise ubumuga bwo kutabona. Tugere muri fondasiyo iragiye, murazi ko iyo umuntu atabona utoshobora kwandikisha iyi karamu twandikisha, bakoresha inyandiko bita braille, bagakoresha ibindi bikoresho bita tablette, poinçon, kibaritime, kibe. Ivyo nivyo bibafasha kwandika. Ubu rero umugambi uboneka wa mbere n'amashuri yashizweho na fondasiyo iragiye, ishure rizwi mu kigo nyene. Mbe mwatubwiye ikigo aho kiri? Ikigo kiri muri komine Kabezi ku musozi Gakungwe, ni zone ya Ramba. Ni hirya gato urushitse mu Ruziba ukarenganya ikambi bita Kashinwa y'abasirikare bakorera mu mazi, ni impande yaho. Kwiga ni ikintu gihambaye, ntitwo gica ku masonga. Reka tukivuge ko bitari bike, kuko ndumva iryo shure ni ishure ridasanzwe, ni ishure risaba ibikoresho bidasanzwe. Mbega urongoye fondasiyo wiragiye byagenze gute? Ibikoresho byavuye he? Abigisha bavuye he? Bigenda gute izo nyigisho? Murakoze. Ngitangura rero kubigisha nababwiye ko narabakunda. Nico gituma ntegerezwa kubaza ikintu cyose gitegerezwa gufasha umwana ndakironke. Naciye nitura abamasere bakora Igitega, ndababaza ibikoresho by'abana batabona babigurira hehe, bigenda gute? Ambera umumasere neza, umuvyeyi carambwira, ndetse arabanza arantitsa udukoresho dukeya, ati genda urakoresha utu, nawe niwashobora kuronka uzotungarukanira. Niko rero nagenda ronka ibikoresho vy'abana, ndateba nanje rero ndamenya aho babigurira. Cemo naho babigurira mu Buganda, Kenya n'u Rwanda, impande niho nagiye rero ndakura ivyo bikoresho bimwe bimwe. Mugabo ntibiba vyoroshe kugira tubironke. Hari amamashini abasohorera bijya ibyo bategerezwa kwiga kugira uyibone. Ni mashini zimvye cyane, byari ibintu mu by'ukuri bisaba umwanya no kwiyumvira no kuronka abazi kubikora. Twarakoresha n'ibibazo, twarakura abigisha abahejeje kuri kaminuza y'u Burundi bazi kwigisha ijya nyandiko ya braille. Hariho abigisha twakura Igitega,
cyane cyane Daniyeli kuko naciye ndamufasha nawe acaza azanye na ekipe yiwe Daniyeli nawe ntabona yaratunze abana batabona yari yaratanguye kubigisha amangiye kubafasha cyasanga ikizu babamwo yarabomotse ndabigiranya rero abo bana bo kwa Daniyeli nzanzanye ndabigisha nawe acabana umwigisha nabafasha rero mu bwo buryo kandi duca turagerageza guforoma abigisha nk'umwigisha hejeje umudeseti tukamuforoma agaca rero yiga ivyo nyandiko ya Braille muri ivyo vyigishwa nyene bategerezwa kugaburira abana yego bikomeye cyane mbega abo bana iyo bariko bariga gusoma no kwandika mubategura muri iyi novuga ngo systeme educatif yo mu Burundi n'abana bashaka gukora bijya bibazo ico bita concours national exeta bakabikora kujya kw'abandi murakoze ikibazo cyose muzi ko gikorwa n'abandi bana atabumuga bafise nabo nico bakora kiretse ko bagikora mu ubwo buryo bwabo batandika nk'abandi nk'akarorero ku mwaka wahera abanyeshuri dufise muri fondation iragiye ku ishuri Penn Blind School bahiganywe bari abanyeshuri batandatu umengo barenga batandatu mu mwaka w'icenda ico kibazo bamenye bose kandi bakoze ikibazo kimwe n'abandi ikibazo leta yari yatowe ubushikiranganje bwatowe nico bakoze taux de réussite yabaye 100%. Interrogation dans l'histoire numéro 1. Question 1. L'histoire est un enseigné pour accomplir des objectifs différents. Quels sont ces objectifs? Question 2. Quelles sont les sources de l'histoire que vous connaissez? Donnez un exemple pour chacun. Question 3. Quels sont les types de documents écrits sur l'histoire du Burundi? Ubutandukane nuko bo bakoresha ibikoresho bizimvye za mpapuro hariho nk'ico no kwita impapuro izi tubona abandi bandika ko bose izo bakoresha. Ndumvise yuko biga mbere bakamenyana neza mbega mwe murongoye fondation uwiragiye mwotuha nk'akarorero abana bamaze kwiga bagatsinda murafise abize za kaminuza barabandanya bakiga bagashika imbere. Murakoze cyane ibintu by'ibitangaza rero nasanze Imana irakomeye ikwima kimwe mugabo ikintu ukakironka iyo byinge nabo bana baciye ubwenge barantangaza rwose nanjye iyo ndabishitse ko ndicara nkumva ndanezerewe rwose kuko mu gihe niyumvira sinari ko umwana atabona aziga ngo aheze primaire secondaire ashike muri kaminuza nanjye natangaye rwose ubu rero mu kigo ndafise abana barenga ni 4 bamaze guheza kaminuza kuyiheza ubundi ntaraheza kandi bararose ubuzi narabahaye akazi umwe nawe kuri BBC radio ya BBC baramuhaye akazi ubu ariko arimenyereza kuri Rema FM yitwa Francine ariwe Fanny azi kuvuga amakuru neza
n'igitangaza. Icyo tubamenyesha ni uko icyo kigo nk'uko mwabyumvise kirongowe n'umubyeyi w'imuwe n'ikigongwe azwi ku izina rya Sylvie Uwiragiye. Uwo mubyeyi afasha abana batoyi kuva muri gradienne primaire secondaire. Eka uwo mubyeyi ntiyagarukirije ngaho, yararamiye ugwaruka rutari ruke rwari ruhejeje amashure yisumbuye, ni kuvuga humanité générale, rutabona ivyabwo ibigiye gushika. Uwo muvyeyi acarabaramira mu gihe mu Burundi ata université nimwe yari bwemere kwakira ubugendana ubumuga bwo kutabona. Uwo muvyeyi yaravyirukansemwo ahera muri privé, mbere n'abiga muri izo kaminuza za leta. Uwo muvyeyi Sylvie Uwiragiye akaba bifise nk'uruhara. Uwo muvyeyi Sylvie Uwiragiye sivyo gusa, aratanga n'ubuzi mu gihe yaramuye umunyeshure ntamureka ngo agende uko. Bikaba ari imboneka rimwe mu gihe mu masosiyete atandukanye agize iki gihugu cacu, ndetse no mu bikorwa birangurwa na leta bakunze gutanga ubuzi, ariko ubugendana ubumuga bwo kutabona ukamengo ntiyoshobora. Ariko Sylvie yarabihaye Imana, ati reka nabo bakore baronke aho bakura agasabuni. Uwo muvyeyi turamushimira by'umwihariko, arakaramba, aragategwa impundu, arambe n'umuryango wiwe wose azabona ivyamwa byabo yareze. Hariho abiga rero communication, abandi bakiga ibindi nko kazi bakora. Hariho abajejwe gusasa, abankadrere, ankadreze, kwigisha. Umva n'abana bigitangaza cyane rwose. Umva rero ndamaze gusohora 4 bahejeje, n'uwasigaye abandi rero bariko bariga, kandi niyo bagiye gukora ibibazo simpanika kuko n'abana baciye ubwenge. Fondation Uwiragiye itabana bagenda n'ubumuga bwo kutabona. Fondation bavyeyi reka mbashimire, Imana yo mwijuru ibahezagire. Amashure turiga twari twarakumiriwe, twashigwa inyuma mu migambi y'iterambere. Abatabona turashoboye, dushaka ikibanza kidukwiye mu bandi, kuko dufise ubuzima bunganya n'ubw'abandi. Ku mashure twige natwe tuminuze, tuvemwo abadasanzwe, twiga amashure Ibyo bintu ni byinshi cyane numva nubibaza ko kuko biko birantangaza. Mbega nk'iyo bari mu kigo muri fondation, ni umwana ashobora kumenya akiyorienta, ndagiye kuryama mu cyumba akamenya, ndagiye gufungura akamenya ikibanza, ndagiye kwiyoza, ndagiye gutora ibikoresho ibyo. Wowe turazi ko abantu batabona kenshi usanga hari umuntu abafashe ukuboko. Bimeze gute muri fondation? Mu kigo cacu basakubwiye ko baciye ubwenge, arazi kwiyoga, arazi kuvoma amazi, arazi kumesa, bama banahwata ibiraya, ibijumbu, bagateka, bagafasha abariko barateka, barazi no kuzinga impuzu zabo. Nta n'ubu bazingira impuzu, gusasa ibitanda ni igitangaza, barisasira, hama bagasiga bazinze ibintu byabo byose, banakoropye mu gitondo, gaca baja kwiga. Kandi nta nkoni bafata, ahantu bose barahazi. Arazi kwijana muri toilette, arazi toilette y'ishuri, toilette y'ikigo ya fondation, baba yiza aho barara, nta kintu na kimwe batazi. Barazi no ku mugoroba kuvoma amazi, tejo hari amazi yokama bakavoma ugasanga bujuje ibigunguru. Eka ntawe ubabwiriza, baraciye ubwenge rwose cyane. Niyo tugeze mu bintu by'isuku, kuko nakubwiye ko bakoropa, barazi kukubura, barazi ko umwanya wabo ugeze wo gukoropa, barakoropa. Kandi agiye ku ishuri mu gitondo ni gitangaza, asiga koropye, na toilette basiga bakoropye begeranije utuntu. Kandi niyo bariko barasubira bavuye mu kwiga, bugenda bwiruka, ngamuna burashitse no gutemba ntibatemba. Ni ibintu byiza cyane binatangaje rwose. Ego turumvise nk'ivyerekeye kwiga, kubagaburira. Mbega abana nk'abo nibaza yuko baba bakeneye n'ubufasha mu vyerekeye kwivuza. Mbega hoho bigenda gute? Hariho abaganga baza barakurikirana babavura,
hariho abaje batabona cyangwa babona buhoro buhoro ugasanga niko bigenda byongerekana abona neza bigenda gute hari ubufasha bwerekeye kubavuza hariho nk'umumama asanzwe yigisha nawe afise ubumuga bwo kutabona atabona ni umwigisha yigisha abana bimenyereza gutangura umwaka wa mbere umumama yitwa Esperance afise amaproteze mu maso aheruka kuja kumuvuza kuri Kira hospital ngaho i Bujumbura hariho n'abandi yaguriye amaproteze abana harimo abo yavuje ikibuye harimo umwe yabonye camugurira n'amarori bana yitwa Samuel uwarafise amarori ubu arabona arahwihisha buke buke abandi vyansa amaso barayabaze kubarya bikagabanuka hari rero n'akandi karorero nka ryari kibonekeje umwana asanzwe atabona acagwara n'indi ndwara isaba ko bamugirira operation kandi yatwaye nk'uburyo bwinshi mu gihe rero wihaye umuhamagaro wo gufata abana naho bafise ubumuga haraho afatwa n'indi ndwara kandi utabona ko iyo ndwara utamuvuje ishobora no kumutwara ubuzima icucuko rucumuvuza ngira userukira imbere y'amategeko fondation wiragiye ni abatari banga kubera muguma muvuga umushinga nahe mwaramuhanuje mbega twomenya akazina kiwe yoba ari mu gisati kihe akora iki yego murakoze kugira umuntu yakoze iciza nta kumunyegeza yego ubwo ari umutware wanje umwami wanje yitwa Uwiragiye nawene yitwa Uwiragiye François asanzwe yikorera utwiwe avuga ko dukora utwaje yego murakoze cyane mbega mwebwe mwarabonye abo bana bagendana ubwo bafise ubumuga bwo kutabona iyo umaze kubona wamwiyegereje akaba kwije ibyangombwa byose mbega mwarabonye icagiye kirahinduka bimwe byo kwigunga kuguma ukwibumenga ari mu maganya mwabonye nabana no kwitwa bace baba epami umubona bameze gute yego abo bana kubera bakurira mu miryango mu by'ukuri bakaruha kandi baruha bakiri bato bato iyo baje rero ukabegera kabereka urukundo cyane cyane urukundo bakeneye umuntu abitaho abakunda baca biyagura batangura kumenya kuvuga hari n'umwana agera ku myaka 7 8 ataramenya kuvuga neza kubera iki yagumye yigunze yabuze kwa rukundo rw'umuvyeyi iyo rero nk'ubu twebwe tuje tukabaha urwo rukundo ukaba yagisha umwana ukamubaza mwana waraye gute umeze gute usanga yisanzuye haje ndirimba sinarishoboye gusora nk'indirimbo ngo zije habona nk'ubu ndazibona ku mbuga zitandukanye ngurukana bumenyi nta bantu benshi twari gushobora kumenyana mugabo ubu turamenyerana n'abantu benshi cyane batangura yo kumenya kuririmba za mpano zikaca zihabona ziseruka urushumenga n'utuntu tuvuye mu mwobo ukazumva mama waje ko yaje barankunda gose yo mama fondation yaje bukanyambira gatangura kumbwira ngo yo turakumbuye kurya ubugari ibijumbu umva iyo babikubwira yo kabibaha bararyoherwa cyane nico gituma je nabigisha babo cyangwa bajya babarabo
ndababwira mudafise urukundo rwinshi aba bana ntabwo mushobora. ko n'abana bakeneye urukundo rurengeje kuko bararubuze barakeneye kurubona rero. Kuko nk'abavyeyi benshi twagiye turaganira baronka abo bana mu by'ukuri bagira ingorane nyinshi. Sinzi ingene uri umuvyeyi wavyaye rero umaze kuvyara umwana atabona ugasanga kubereye ikibazo ntushobora kumuha rukundo, umva aguteye ingorane mu nzu mu kibano. Kenshi babita ku badame aba mama uvyara nabi wavyaye nabi kandi wavyaye kimuga. Nkabwira si umugore wenyine avyara muvyara mwese kandi niko tubizi, ariko ugasanga umugore arahangayitse ntashobora rero umukenyezi kuza kumuha rwa rukundo na ya emosiyo kuko abona ko yavyaye ikibazo. Umwana yagaca kurira muri ivyo bintu vy'ibibazo muri izo ngorane ntashobora rero kwiyagura. Ariko abana amaze gutora bose ubu barisanzura bakaririmba bakumva ko baguwe neza bakumva bagiye ahandi hantu. Ngire ko ndababaza turi ku bavyeyi baba bafise abo bana, mbega mwebwe mwubwira iki nk'abavyeyi usanga bakibanyegeza ntibaje no kubandikisha kandi twumva ko hariho n'ishure ryabonetse, mwe mufise akamo akahe ku muvyeyi afise mwene iyo nyifato? Jeno batera kama abavyeyi n'ababwiye benshi tu umwana siwe wamwihaye ni Imana, mufate ko ari umwana nk'abandi. Kuko nagenda baha uburorero ubuti murabona ko biga bakabitora none ko ari wamugumije mu nzu none ko ari gupfira kanafise ubwenge bungana gutya. Jenda bahimiriza yuko kwakira Imana yabahaye kandi bakabakunda bakamenya ko ari abana nk'abandi. Ari umwana ageze mu w'umunani namye ndaganira n'abavyeyi biwe, none uyu mwana mwamurose ari wenyine atabona, niwe yavuyemo atabona mu bana batandatu. Uwo mwana ati yatubereye ikibazo n'ingorane tari kubu unya kuvaho twavyikuyemwo tukamusohokana akaza ngaha muri fondation ntitwararuhutse twaje tubona ahubwo ko atari ingorane ati natwe tuzoza turabibwira n'abandi bavyeyi ko batavyaye ingorane. Ego ubujejwe amakuru muri ico kigo murabona nk'amashure mu misi yose igihe cyose ku mwaka abana bavuye mu ruhuko mu kw'icenda bageze ko basubira kuja ku ishure, mbega mwebwe murahimiriza abo bavyeyi bazana abana murabakira murabandika hari ico mubasaba? Twege iyo umwaka uheze w'ishure imiryango iguma yuguruye muri fondation uragiye ku ishuri Penny Blind School. Tuvuga ko umuvyeyi wese afise umwana afise ikibazo nk'ico afise ubumuga bwo kutabona amuzane kumwandikisha kugira ngo nawe aje ku ishure yige. Ngitangurana navuze ko dora tugira amatangazo atandukanye abana abavyeyi bakabazana. Ubu turabona mbere ko benshi bariko baravyumva aho uzubona nk'umuvyeyi azanye umwana ati je narumvise aha naha akazana umwana, hari n'usanga muzanye mu mwaka hagati ukabona ko arira ikintu cyo mumukurako kugira ngo amushira ahantu mu kigo ntaguma amubona muhira. Mbwa twe tukavuga tuti hano muri fondation hanini twakira umwana afise ubumuga bwo kutabona gusa kuko haraho biro bishika bamwe tukanabasubiza inyuma kubera usanga atabona akaba afise n'intandara cyangwa akaba afise n'ikindi kibazo mu mubiri. Ibyo byose ugaca usanga ni ntambamye umuntu agenda arabona nk'ibi bintu byo gukora bino bikorwa. Ariko iyo umwaka w'ishuri waheze twama tuguma twuguruye imiryango kugira ngo abavyeyi bafise abo bana baze tubakire, kandi cyane cyane tugashira imbere ko bajya abana bato bato cyane baba bacoroshe guha indero narijya mu mashuri ahera mu mwaka wa mbere nibo uca usanga vyoroshe ko umuntu agenda arakwirikirana mbere bagatahura n'ibindi vyigwa neza
kuko hari nabo usanga baragize batabona afite nk'imyaka 15 20 uwo nawe kubera atagisata c'imyuga kiba kihari kiratangura kugira ngo ntiwomushira mu mwaka wa mbere yigane n'umwana afise imyaka 7 canke 6 uca usanga badahuje ivyiyumviro. Ego nari nabajije mbega none abavyeyi bazanye abana hari ico basabwa hasabwa amufise aramuzana mukamwakira gutyo ntaco umuvyeyi mumusaba gushika uno mwanya imyaka 5 irarangiye. Mama Fondation iragiye Imana yamukoreyemwo gakorera umuryango wiwe gushika aka kanya umuntu azanye umwana ntaco arasabwa. Imyaka 5 irarangiye murumva ko hari abahora baza batagira n'agahuzu bambara, hari abana bahora baza bagwaye amavunja, hari abana bahora baza bikanka umuntu akabanza kubajana kwa muganga kugira ngo bamere neza. Bariga bakambara ataco basabwe kubera ko ubona ko ibintu uko imyaka itera iraza ariko ubuzima buguma bugorana. Urashobora gusanga nko mu myaka iri imbere hari ico bazosabwa kugira ngo bafashe, kuko urabona umuntu umwe nibikorwa bitwara uburyo bwinshi. Wosanga ufise nk'abana 500 nk'ubu hari abana 117 bamaze kukwigwiza nka gatatu kugira ngo bafashe bimwe 117 bahora baronka, uzoca usanga bidakunze. Ivyo nibaza ko ariko kuno mwanya nta kintu basabwa. Umuvyeyi afise umwana kiretse iyo hari umuvyeyi yabona ati je ndafise umwana ntabona ndamujanye hajya muri Fondation wiragiye yige atariko ko je ndi umuvyeyi nishoboye reka mfashe ntange n'amasabuni afashe kumesa abana n'ayandi hoho twara dushira imbere ko umuvyeyi we ntaho nikora afise rujya rupapuro rwo muri commune uwo afashwa ibintu byose atakintu na kimwe asabwe. Nunganiye kuri ico kibazo guhera kuko nari nashatse kubanza gufasha bajya abana bantaho nikora mugabo bahumye. Navuze rero uti nukubanza kubafasha ari hamwe binaniye ntangura kubabwira utwo bakenera. Umwana kujya yinjira mu ishuri hari ibintu byinshi usanga akenera, mugabo kubera iyi ndero idakumira dutegerezwa gufasha abana babone ko bari kumwe n'abandi, kuko bagumye biga bonyene ucumenga barakumiriwe. Nico gituma rero ubu turiko turagira umugambi wa leta wo kubigisha bari kumwe n'ababona. Ico gihe rero kuko mu mwaka weze twarabitanguye k'abana babona baraje bakeyi, nibaza rero niho tuzoca dutangura kubitunganya neza kugira menye abiwanje mfasha menye nabinjiye bakomeye. Ngabo hari n'abandi bana wasanga batabona mugabo ugasanga abavyeyi barifashe barashobora kugira ico bafashije nko kuzana utuntu nyene duke mugabo tukabibona. Akabazo ka nyuma mbega mupfasoni wiragiye Sylvie murongoye kandi mwashizeho Fondation wiragiye mwiyumva gute? Murabona ko umuhamagaro mwari mufise mwawushitseko? Yego murakoze. Jiwe aho ngeze mu myaka 5 irangiye novuga ko maze kunezerwa iyo mbonye gusa umwana yahejeje ishuri bintera umunezero nkabona ko n'umuhamagaro canke kujya Imana iguhamagara nabonye ko hari ico nakoze, kandi abana nanje batantetereje ko n'abana baheza kaminuza nk'abafise 4 ahubwo barenga ni ikintu kidasanzwe. Ndashimira Imana ko ariyo yabikoze ndaja kw'ishure kubera ntari nzi ko no kwiga nk'abandi kubera nari navutse ntabona. Imana rero iranteterura iranshira kw'ishure, ico nico shimira Imana yankoreye. Kureka gutakaza kubona cyaciye kiba ikibazo kuko hari byinshi nari nshoboye sinari kwandika cyangwa gusoma, ariko ubu ndabikora nta kibazo na kimwe mfise
ubu mu ishuri ndabitora ndiko ndiga nk'abandi bose kare nari nzi uko bihagaze ariko ntabwo ariko byagenze Imana yaciye itabara ubu ndiga nta kibazo. Nk'umuntu yatanguje igikorwa ntegerezwa kunezerwa nkabona ko Imana yabanye nanje bana n'umuryango wanje ibana nabo bana nyene uko hari igihe abantu bazana bikakugora kubaha indero bikakuyobera ariko je vyagiye bigenda ku rutonde rwiza baranyumvira n'abamfasha bigenda neza na cane umutware gusa hari n'abandi bagiye baramfasha ibitari biki nabo ndabashimira kuko hajya umutwe umwe ntiwigira inama wigira gusara. Murakoze cyane. Babyeyi reka ndabashimire ku bikorwa byiza mwakoze Mama Fondation, Papa Fondation, Imana yo mu kiyazagire n'umuryango wanyu Musumba Style ndagushimiye ku bikorwa ukora ijoro n'umurango kugira tubeho. Fondation yagiye ababyeyi bitaye neza y'ibibondo. Nagomba ndabibutse ko twari kumwe n'umupfasoni Uwiragiye Sylvie akaba arongoye anaserukira imbere y'amategeko Fondation Uwiragiye isanzwe ifasha abana bafise ubumuga bwo kutabona canke baba batabona neza. Ndabashimiye nkongera nshimira n'ubujejwe kumenyesha amakuru muri iyo fondation nawe yashoboye kuza mu kiganiro kugira ngo nawe aze araterera aduha umuco kuvyerekeye ivyo fondation iriko irakora. Ndabakengurukiye cyane. Namwe mwariko murakurikira iki kiganiro Visage de Femme gisanzwe gihijambo umupfasoni wa karorero, umupfasoni yitanga cyane akora ibintu bitamenyerewe kugira ngo ahabaye mu kibano icyo twita communauté ubuzima bubandanye bugenda neza. Ndabashimiye namwe kubona mwakurikiranye iki kiganiro. Tuzosubira mu kindi kiganiro n'undi mupfasoni muri Visage de Femme. Murakoze.